benshi bavuga ngo bahakura abagabo cyane kuko akenshi uzorabe n'ingo z'ubu abajene bako barubaka bubakana n'abahungu bahuriye ku mahazo sosio ku ma Instagram usanga n'izo ngo ntizirambye cyane ukaca usanga n'izo ngo ntizirambye urumva uca usanga dumabe sinzi kumwe no bivuga umuvyeyi nimba rero yarabonye ati jewe umukobwa wanje mukuru namba yononekaye kubera hazo sosio mutoyi wenzo nzotegeza kubimubuza ega natwebwe twisubiyeko abakobwa nitwebwe twibuza amachance ku bavyeyi bacu kuko nimba umuvyeyi wawe atari karagutahura uyu mwanya ukacubandanya ukora ico kintu ikintu kibabaje cyane urazi nk'umukobwa wawe arongo wijyambere ahuriye n'umuntu kuri hazo sosio ntibakuranye ntibazinanye nta nahantu na hamwe bahuriye akakubita padote urumva umaze kumurungikira video uri tuni ajye ma video murungikira aba diaspora biba bihetse nuwe umuntu yakugaye kugitangura bino bintu utazopfa wibagiye umuntu wa mbere yatanguye kungarako bon mu bisanzwe urazi sinigeze ncika intege kuko iyo nza gucika intege nayo gutangura gucika intege kuri video ya mbere video ya mbere yarangaragaje uko ntari uko ntari nsa uko ntari meze uko nari nteye bivanye na telefone nakoresha cyangwa ni strategy washatse gukoresha oya from sikuvuga ngo ni strategy ahubwo nuko je natangurisha nari mfise bivanye n'umugambi nari mfise ariko ivyo birahera mu nyuma nuko naciye ico nshimira Imana nuko naciye ndonka telefone terambere riratanguye uraronka ingendeshwa uranka so ikindi ndavuga rero ndashaka kuvuga tugarukiye ko ngaha ni kugira ngo dukomeze abantu bacibwa intege zo kuza kwiza imbuga Hello guys, mumeze neza. So ni link Arlene Alou comme d'habitude Miss Masoy kwa mwe msumene Masoy nyanda. So guys, nkabandi kumwe behind the camera. Liam promoter kama kawaida. Aujourd'hui muradi yuko hariho tukatwaye turamutse kwanza Nick Drip Show abakunzi ba Nick Drip Show. Ndabaramutsa hingega. Abakunzi ba Nick Drip Show. Reka basingigweko ndaramukije abakunzi ba Nick Drip Show ndabakunda cyane ibibizu byinshi nongera ndababwira yuko uyu munsi ari show murinze mumbona kuri kamera nk'aya masaha mu guys turinze tuza twatuje kwaturira kwatwika hagashi abarurubeya gusa twari urubeya reka nanjye ndamutse abakunzi ba Nick Drip Show mwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi mwese ndabaye mwaramutse namwiriwe bon uyu munsi cyambere ari icambere uraberewe cyane merci uraberewe cyane uyu munsi sinisize rero kwisiga plante yawe iragisibije plante yanjye tegeza kugisibya ukirazimvye si bwa bwana sha si bwa buce mumenyereye irimwo wamamagaye rero kugira ngo tuganire tube turahateramisha badukurikirana ngaha so no musiresi nzi tuganira kuki ico nashaka yuko tuganira ko nashaka tuyage ku kintu cerekeye abavyeyi babuza abana abavyeyi ubundi babanira abana babo kuza kwizimbuka kuza mu bisanzwe barakora amakosa cyane ukaca usanga harugwaruka rwishi rubigenderamo bivanye nuko indoto zabo abavyeyi bazinigira muri menshi bien sûr so guys no musare tuguma tuganire niyo debat tuje gukora kubera iki abavyeyi mubanira cyangwa mwankira abana banyu gukora ivyo bakunda bon no musi rero urazi aza gutanga nka témoignage kugira ngo ukobeze benshi ndazi waciye muri byinshi cyane ariko nubura cabicamwo ariko urabandanya ukora niki kintu rero bon ikintu cyo navuga
kintu cereke abavyeyi babanira abana babo kuza kwizi mbuga umwanya umwe barafise raison kubabona babankira sivyo impamvu bafise raison nuko aba ba jeune baca baza nko kumengo baje kwipublia mu bintu bidakenewe dufatiye nko ku bahungu haronka abahungu baza kugira ngo baharonkere inkumi canke ugasanga hariho amafoto yigeze kubasirikira y'abana b'aba jeune bifotora bari gusa bifotora bambaye ubusa bakacibona kizi imboga kumenga nizo kuyayata ariko kizino mboga ziratubeshejeho ni za business mu bisanzwe kuko nimba utunze telefone ntiwitunze kugira ngo ugumuyiraba gutya uyitunze kugira ibyaze mu musaruro nivyo muramvuga ati toujours menya yuko nimba uguriye umwana wawe telefone mubaza ati mbe telefone yawe uzoyikoresha iki sivyo bizofasha ku buryo umwana yuguruka mu mutwe kuguruka agatangura agakora amaboko mu mpuzu mu bisanzwe kuko nimba azoshobora gufata telefone akifata nk'aka video agashira kuri TikTok sivyo akoze challenge y'umuririmbyi bizotuma akunda n'ikintu cyo kuririmba ndiko ndi ngaho nyene yaro none nka wewe waciye muri vyinshi kandi ubandanyije muri vyinshi nashaka udusangize gatonya ico izi mbuga zuba zimaze kugushikanako canke izi mbuga ico zikumariye kugira ngo umuvyeyi ariko arabakino kiganira bo motive ashaka kuvuga ati umwana wanje no mureka kaje muri bibi ikintu kimwe cyo natangura kwanza kubabwira abavyeyi nyene no bahimirize yuko boreka abana bagakoresha imbuga ahubwo gusa bakabarabira hafi uko nimba ari mu adolescence arashobora kuca akora ibidakenewe nimba ari umwana wo mu adolescent canke yarayivuyemwo vyogira ugasanga umwana w'umwadolescent ariko akora ibi vyatari gukora ugaca usanga atanguye kwipostinga ari kumwe n'abashari biwe bari mu mikunjo iki ari mu mabizu adakenewe iki umva ugaca usanga umuvyeyi nawe bimutuma kuca babuza abana sivyo orque nibamara gutahura yuko izi mbuga ari za business bazoheza bazi bazikoresha ariko ku bantu bazi nabo ico bazi ku kintu kucerekeye imbuga twebwe biradutunze biratugaburira biraturihira amashure biratwambika urumva mu bisanzwe ikintu cose jewe nkenera ndagikora mu izi mbuga ariko biragaragara ko izi mbuga zidakoresha cyane abana b'abakobwa abari bake cyane impamvu baza ko yo bari impamvu je nibaza ko ari yo nyene impamvu nibaza cane nuko abana b'abakobwa bakoresheje imbuga baba bagiye kurondera abagabo benshi bavuga ngo bahakura abagabo cane kuko akenshi uzorabe n'ingo z'ubu abajene bako barubaka bubakana n'abahungu bahuriye ku mahazo sosio ku ma Instagram usanga nizo ngo ntizirambye cyane ukaca usanga nizo ngo ntizirambye urumva uca usanga sinzi kumwe neno bivuga umuvyeyi nimba rero yarabonye ati jewe umukobwa wanje mukuru namba yononekaye kubera hazo sosio mutoyi wenzo nzotegeza kubimubuza ega natwebwe twisubiyeko abakobwa nitwebwe twibuza amachance ku bavyeyi bacu kuko nimba umuvyeyi wawe atari karagutahura uyu mwanya ukacubandanya ukora ico kintu ikintu kibabaje cane urazi nk'umukobwa wawe arongo w'ijyambere ahuriye n'umuntu kuri hazo sosio ntibakuranye ntibazinanye nta n'ahantu na hamwe bahuriye akakubita padote urumva umaze kumurungikira video uri tuni ajya ama video murungikira aba diaspora biba bihetse nta mariage bagushakako abashaka zazarikinisha kuri wewe okay ubundi rero izi mbuga bakwe kuzikoresha gute mu bisanzwe izi mbuga baba bakwiye kuza barazikoresha nk'uko genda zikoresha basi mu kuzivyaza mu musaruro usangiza abantu bimeze gute ubigenza gute wewe jewe uko ndabigenza si bose bo bishobora kuko jewe naciye muri vyinshi ariko na jewe ibi vyinshi ndiko ndacamwo canke naciyemwo nawe wobicamwo ushika kuri
kuko si jeje nyene intambwe ntambuka sino itambuka je nyene sivyo namwe bwo mwo itambuka ahubwo gusa dutahurana ati jewe nkoneye gukoresha urubuga urunungu nakubaze yaro ya wowe ubaye ku mbuga nyinshi biramaze urabona bikuriha neza cane gose bikuriha gute ni gute wundi mu jene oshobora kumuhamagara kugira ngo nawe ashobore kwitangurira akazi kugira ngo n'umuvyeyi kuko hari abavyeyi bari ko baraturabanga bashaka kuvuga ati kumbe alu bya bintu bimeze uku bimeze gute mu bisanzwe ukoresha dufate basi nka TikTok sivyo ukorera ama publicity abantu warayikoreye waramenyekanye gose cyangwa uronka ama like ama views sivyo biravana ucanke ukorera kuri YouTube ukorera kuri Facebook Instagram hose nibaza yuko wokora ikintu cireke none kugira ukora umenyekane biba vyoroshe bimeze gute nihe mitege ihari biba vyoroshe ahubwo ntubona kuri TikTok niho nabonye vyoroshe cyane nihe mitego wagi urahura nayo nize impambamye wagi urahura nazo kugira ngo ubona zo abandi batocamwo canke bo kwirinda urashobora kuza kwizo mbuga ugasanga kumenyekana ntivyoroshe ubundi kumenyekana no kugirirwa ubuntu we wabigenjeje gute jewe ikintu cambere kumenyekana nta buhinga nigeze nshiramo ahubwo gusa n'umwete nagize umwete kuko nimba umwete ama strategy ivyo navyo sinovuga vyose ariko reka ndabacira ku mayange ikintu cyo nababwira nuko nimba jewe naraje ngaha nkaca menyekana umengo ntibingoye ntuzubitahura ukundi jewe nakoresheje ingufu nyinshi nimba ku munsi nakora ama video 10 canke 5 none ubwo ntabazikoze vyanse ndiko ndakubwira ikindi naco mba na serious mu bintu nari ndimo rero nimba uyo mundi nawe yarabikoze bikanka nuko atabaye serious nuko atayifashe nk'akazi yayifashe minenego ana nimba ushaka gutera imbere mu kintu cyose ba serious mu kazi kuko uzerabe niyo uba uri serious mu kazi ka leta barakuduza bakongera bakakuduza sivyo baba babona yuko uri ku kivi rero nanje nuko nanje rero nta muntu anduza ahubwo Imana ikiguma ihezagira ikaciguma ihezagira n'imiryango yari yugaye ikaciguma yuguruka na babandi bariko barigunga ngitangura canke nigeze gusaba ama emission makanka ubu ndabacakonda nabaramukije akavuga ati yo Yesu ashimwe araranda mukica n'ibintu namukoreye bisaba ikiguzi kinini bisaba nize sirago waciyemo n'ubunya utofa wibagiye kugira ngo unde adukurikirana zizomufasha nize struggle nuko nigeze kuba ndiko ndakora nkibitangura nigeze kuba ndiko ndakora dimwa nta mafaranga je nari mfise nigeze kuba nkora ntazi ko ngene nza gufungura ntazi ukuntu biza kugenda muga ibintu byose ukemera ukirigwa inzara mugabo nkemera nkirigwa inzara kubera ko waruzi shuro kandi ahantu hose nagenda n'amaguru en plus de ça nkagenda nkoresha telefone yamenaguritse ico kintu carambabaje cane nagerageje gucamwo kirambabaza ariko ku ma video nari maze gukora hariho contrat natanguye gusinya y'amafaranga vraiment aboneka abantu benshi barifuje kumenya yo nasinyiye ariko ntivyakunze kubera ko yarayiwanje sivyo sinashatse ko bije habona ariko mu mahera ya contrat ya mbere ikintu natanguye kubona ca mbere yuko nogura yari appareil niyo naguzemwo ndagura na telefone nziza yakazi ku buryo aho no bageze hose ushobora gufata tanguye mu nyuma turabona ibintu bigiye biratandukanye n'ubushimwe ndaronka abantutse bari bo baza kugaruka kandi gushimira waciye muri byinshi ibitutsi iki bijya bintu byakubwira iki kuri wowe ubonye abantu bakora gutuka cyane bon
mu bisanzwe urazi sinigeze ncika intege kuko iyo nza gucika intege nayo gutangura gucika intege kuri video ya mbere video ya mbere yarangaragaje uko ntari uko ntari nsa uko ntari imeze uko nari nteye bivanye na telefone nakoresha cyangwa ni strategy washatse gukoresha oya from si kuvuga ngo ni strategy ahubwo nuko je natangurije ico nari mfise bivanye n'umugambi nari mfise ariko ivyo birahera mu nyuma nuko naciye ico nshimira Imana nuko naciye ndonka telefone iterambere riratanguye uraronka ingendeshwa uraronka igiso ikindi ko ndavuga rero ndashaka kuvuga tugaruke ko ngaha ni kugira ngo dukomeze abantu bacibwa intege zo kuza kwiza imbuga nuwehe umuntu yakugaye kugitangura bino bintu utazopfa wibagiye umuntu wa mbere yatanguye kungarako ni Simbitsi Simbitsi yose mavumba yarangaye ko naramubwiye ico gihe gabasha postingira aka video kuko nari niko ndirondeza Simbizi mugari mu vyunguka ari mu vyunguka yagusavye amahera yaransavye amafaranga kandi twari dusanzwe turi n'abagenzi none umva atari vyunguka nta bagenzi mu kazi nico nanje naciye ntahura ariko uzi impamvu yangayeko iyo tubikoresha mu kiyago sivyo ariko inyuma yaragupostinze kandi utamuha mu nyuma yarampostinze ntabimusavye nico nanje nariko nishaka gushika kandi yagukonze kubera uri kura trending yagupostinze kubera uri kura trending bisigura ko ushobora gukora cyane ugaca mu bikomeye ujya muntu wasavye akaba ari waza kuguha utarinze no kumusubira kandi kumwinginga ngo kumusaba sivyo ugaca usanga urikura ryoherwa cyane uri kurabona wa muntu wasabye byerekana kuba warakoze ubu uri ku kivi nuwe muririmbyi yakugaye ko utazopfa wibagiye kugeza iyi saha ni benshi umwe ni Bface kuko bawe na Bface akwa bakwa gushwana iki turabona utuvideo umusengera ugira nti nuko nababajwe no kuntu yambwiye ngo ntanzi none usanga atarakutse yaranzi gute Bface yaranzi sivyo tugende bukebuke Bface yakoresha réseaux sociaux sivyo kubera iki mu nyuma namwandikiye ndamubwira ko nahinduye numero acavuga ego mawuja nayibonye urumva umva dimwe aho rero je niho naciye nja kuvuga okay oya hari igihe ukora ukavuga ati je namaze gukora kabisa nubatse blend yiwanje urazi ndakubwira ikintu kimwe cyane kwa kuntu nyene abastare babiganisha nivyo binde abastare babagara baba bazi umuntu mugabo bakaca bavuga ngo ntibazi umuntu ayumva bidakenewe mu kazi urazi ndakubwire si kuvuga ngo birakenewe umwanya umwe hariho ahantu bidakenewe kuko je ujya mwanya arankeneye nanje nayo ndamukeneye sivyo kuko nimba nagira nashaka dukorana emission nashaka kwirondeza sivyo we yaharura ko ngira ndugire ku izina giwe kandi nari naramaze kuduga we nivyo yaharura ko yabona katawo mushikana yabona katawo no mushikana orkuje c'est normal ni ibintu bisanzwe none urabona ko ushikana Bface wewe kubera iki kubera hari wano mushikana nyine ukora kugira ngo uzumwemeze oya je ndi ku kivi siniko ndapinga n'umuntu ahubwo jewe nashatse kumwereka yuko sinkunda umuntu ababona yuko umenga ararenze uwundi ntikibaho aru wavuze byinshi ariko bashaka kubwira akajambo ka nyuma canke ka twira duteye dusozera k'abantu bariko baraza mu ibi bintu babigeme se tukubigeme ko tubona ko igitsina gore umengo kirikengera cyane hari abantu benshi barakomanta no kuri ngurarinda ngo ivyo bintu ukora ngo je ntavyo noshobora babwira kaje duri kurakoresha mu bisanzwe numwete gusa ikintu je no saba numwete kuko nimba ufise umwete ufise gutera imbere mu kintu cyose ufise gutera imbere uri nimba ufise umwete
kandi abantu bose nosaba namba uri kuraza muri industry uri kuraza gukoresha izi mbuga bisaba umwete kora cyane kugira abantu bose babone kuri kurakora kandi tubonye uri kurakora wowe ntuzorinda no kudusaba yuko tugupostinga twebwe tuzokwibwira ati uyu muntu ari ku kivi kuko natwe barabidukoreye natwe tuzobikorera abandi so reka tugushimire rero ku mwanya waduhaye n'ikiganiro ciza udushikirije n'intahe nzi nohita kari nk'intahe kuko uraduhaye umuco mwinshi so tumwe dushimire n'abari ko baradukurikirana my name is Ram Promoter Endo Camera twari kumwe na Alu Linka Clan Alu ciao ciao turabakunda cyane